igihe rero abantu batabizi bibaza ko ariko bimeze hose kutamenya rero bimwe bimwe bituma mutamenya n'ivyo musaba. Ikindi kibazo ugwaruka rukunda kugira nk'aba bafise indoto bafise imigambi ugiye nko gusaba ingurane mu ma banke canke mu ma cooperative plutôt mu ma microfinance bagusaba ingwate bagusaba kwerekana garantie bagusaba hypothèque. Ico kibazo muzofata ingingo izahe zitatu zikomeye kugira ngo mushobore kwitorera inyishu? Urakoze. Ica mbere nuko leta niyo itegerezwa kugwatiriza abantu. Ntibishoboka yuko ama institution akomeye nk'ama banki abwira umuntu wari we wese ngo niwe azana ingwate ngo niwe yimenya. Igihe leta igamije neza ko abo bantu bateza kumererwa neza niyo bagwatiriza niyo bamenya ikabico bita kubitika yo nyene niyo itegerezwa kubikora. Ikigira kabiri nukugabanya ico bita taux de crédit. Uno munsi ahenshi taux de crédit namahera 18%. Ntivyumvikana ingene umuntu yoba ariko arakora ibintu umuntu muto yifuza gukora cane nk'umuntu ahejeje amashuri canke umuntu ariko arigwana ko yahejeje mu 9 canke yagarukije amashuri hagati ugasanga bibaza yuko akorera kuri mwe niyo to. Mu gihe rero abantu baba bakeneye amahera makenya bakoresha to zitegezo kugabanuka n'imiburi buri kuri 5%. Ico kintu c'amatoca amacagarutse mugabo ugiye kuraba ugasanga rimwe na rimwe nka le secteur bancaire bajya bafise amabanki usanga bafise uburyo inguvu nyinshi mu gihugu ugasanga bitumye bashobora gushikira aho abashobora gutora amategeko bari maze ugasanga amato agumye ari hejuru. Niyo uravye nko muri kano karera amato yo mu bindi bihugu ari hagati ya 12 na 14. Burundi buracari hejuru. Mwebwe ni inguvu zahe muzo mufise zo kugabanura amato d'intérêt ma banque? Narashoboye kukivuga neza akamaro kaje muri kino gihe no kugira habe umuntu yigengaza kudutwara. Ni kuvuga yuko akenshi abantu baje bava mu migambwe baba bafise ico bahakuye baba bafise abo bantu baba bagifise n'inguvu. Kuba rero umuntu yigenga uno munsi gashakaza kankakarusho ubwa mbere kugira ngo izo nguvu zahora mu migambwe zose zinganywe ntihagira abantu baca baje imbere hama ababishizemo inguvu ntibabandanye umengo nibo bigarukirako. Ari naco gituma tukeneye no kubwira abantu ingene bimeze mu bindi bihugu. Mwavuze muri aka karere bashaka kubabwira ko mu bihugu bimwe vya Buraya amatonka ayo onya ari kuri 3%, 2%. Igihe rero abantu batabizi bibaza ko ariko bimeze hose kutamenya rero bimwe bimwe bituma mutamenya n'ivyo musaba. Ari naco gituma twebwe inguvu tuzanye ubwa mbere ni umunyagihugu azokubahuka kuja kudutora agira ati natoye Francis kubera nzi ko ivyo bintu yo bishobora. Ico gihe haza defi yuwatoye n'igituma yamutoye nabo bantu bari kuravuga ngo bafise inguvu. Ico gihe rero ntitwibaza yuko ama institution mwamwe washaka akoresha amahera menshi y'abanyagihugu ko murazi ko ayo mabanki muvuze afise amahera menshi akoresha nayo amashira hamwe ya leta. Ntidushobora kwibaza ko ivyo bintu bishobora kubandanya gutyo.